se wihangane Jean Pierre agira aze tugutware kwa muganga ariko urigwaza kugira usigure igituma ibintu vyandagana ngaho hanze mene abantu baba ngaho Fasha tushime araremvye kuva saa kumi adahwa gushika n'ubu ibintu byose bifata n'amaki Sophie ukabuzi ko je nakutaye mu rugo nturenge ngaho utaje mwana kwa muganga nimba ari ubona kuye mu nda yanje ndamuvuza ukabuzi ko amaraso yawe muvuza ivyo bikujura jewe cyane gose Sophie mvuze nti nturenge ngaho waranyirongere kweri ndagiye ndabikwiye Sophie Sophie kandi nukuri ndashonje ariko byose ndabihevye ndagiye kuryama ibyo gushusha ndabigira byose mbyubutse nta na kimwe igira ndabigira Chérie wewe nasitabikwemereye ndabikora genda uryama uri siyo yuko ushusha ngende kuryama ndakuryama ndakuvyukana hejeje rero kutavyumva Allô? Oui. Bite Didi. Quoi de chic. Ni sawa. Nawe ni mpora. Ni sawa. Okay, hewe. Wanciye umutima kuri telefone. Nimve ikintu kibaye. Ndabura icyayi cyo ko twari tuvanye ku ishuri. Je somanye natinye kubikubwira ko twari kumwe n'abandi, twari kumwe na Keri na Marisa n'abandi. Sinabona ndabihanda bikubwira umva nce n'umutima yace nikawusha ndakuronda bwa tuvugane. Na mahoro none. Basha ndabihere. Bon, wewe il paraît ko propose Marisa ngo umukopina wawe. Ego nivyo. Acha kubwira ko agiye kuvyiyumvira ngo babihe umwanya ibintu nk'ivyo. Nivyo. Waranambwiye yuko hari umukobwa wa mbere ukunze. Ubeshe. Ariko nsanze amahasa ari grave. None mubwirana byose. Bien sûr. Ntaco duhishara byose turabibwirana. Gusa nyene urumva nyene je mu buzima vraiment ndaha umuntu ambesha nje simara ntashaka umuntu kumva umuntu babesha donc ndashaka ndakubwire ndagupremere ndakubwira ibintu ngene bimeze harya Marisa ntari prête gukundana ico gituma yakubwiye kujya bwa ntakublesse yakubwira ngo tuvyiyumvire nibiki juste ubwira ngo akwankire atakujesheje umva rero rero maze kuvyumva gutyoye je twashatse kuguprevena sinzi ko urabona nuko aguma avuga ibintu by'ibisabisho harya ashaka kwirebera Imana ushaka umubikira ko bintu bimeze ndababaye nivyo mu bintu namukunze gukunda gusenga byarimwe uko naciye bugufi ushaka kwirebera Imana nyene harya ariko ntakundi ariko iyo ndabibwirwa n'undi muntu atari wewe ntabwo nari kubyumva ntabwo nari kubyumva na bavemo Yaro? Oya, kurura kepsi jenga na kuhenge. Okay. Sawa. Yawe. Unafisa mayonnaise ngaho? Magaza nashaka kuyakuzana. Okay. Nzonelewa.
yose yewe utangaza byangoyesha pardon byangoye tumeze neza Mabuja. tubwira ko tushanza ndagakoka gakanya Sasa. gute none kebukenyeri Basha naho bakanye neza gose kuri ino zuba kaze pembe neza aherukana na kera kandi twahebaye rero cindatangaye kubera aya masaha mu kabare wewe byakugendeye gute urazi ko atari byo by'iwanje je musanze urazi ko akarari nakajamo ku mugoroba vyamenyere ibibazo ivyo vyanza nivyo byagutumiza mu kabare aya masaha hajya na telefone ndagutelefona atari jewe ibi nyugunyugu mu mutwe numva yo reka ingorane ndimo jewe ntavyumvise ingorane ndimo zirarenze nyabaki wa mukobwa ntunze ntava ruguru bamwe babiri baheruka yagize iki hewe amaze imisi yigwaje akikoroza Jean Pierre nawe agacaja hejuru mu nivuze uyibaze yewe ubona ko mu nda aho hakoroye no canja kwa muganga ariko si bisanzwe gasofi kare mbabarira ingwara nibisanzwe na kirimi irashobora kumuhinduka jana uratse kuri umugenzi ndakubwira je bingeze aho akacaja hejuru safi umwana amjani kwa muganga ibiki namuravye sose agacanya nkira ngo ntihagira honja gusimve ni iki uramuzi iyo nja wewe amuravye ucura birenga ucuraza mu kabari kimena Jean Pierre n'ivyago yakubujije Jean Pierre muzi iyo nja hano cyakora ndumiwe kabisa hama ngo ushaka ko urugo rwanyu mwumvikana ntibikunda shareka ntambabaje kumva Zuba mu nzu naho harashushe harashushe reka twicara hanze niho hameze neza nzane twe twicare ngaha nisa yego harakaya yego sha sha twicare ngaha yego hewe ariko imbere yuko nicara njya nta mukozi mfise reka mbanzane ico tuntu ufatike none ndakuzima oya ndagusavye ntihagire ico unzanira nta na peti ngifise singishaka kunywa ikintu na kimwe nukuri ndakubwire gasha burya Ange je ndamutahura gose mugabo rero ibibazo by'iwawe birasa n'iby'iwanje n'ukuri reka sha Christine kuvuga ivyo ninde yogira ingorane nk'izi wanje je ingorane mfise jeje yenda ziyumvira zikansiga reka jewe intonteri mukunyica urazi kugira ingorane nturonke n'uyagira Christine uranteye ubwoba nibiki reka sha uribuka wa munsi duhura n'abadamu babiri nkagira ama comportement mu kuntu kambaza ntakubwira yuko hari umwe yigeze kunkorera ikibi hajya harimo nyina wa Didi wa Bre sa Ego nivyo ndababaye ariko ndashimiye Imana cyane ko ndabimenye kare ndetse nawe ndanagushimiye kuba umwana mwiza ukaza kubimbwira ndetse kubera munasa umenga ndiko ndamubona ariko icyo nagusaba nuko nawe utonja kure wemba hafi kugira ngo uzomfashe kumwibagira ndabigusabye unkundire kabisa uzombe hafi cyane. Thank you Padidi. Ndahari ndi ngaha ku bwawe. Hari nandi ndashaka ndagusaba ikintu. Nukuri ndagusabye ntuzonyimubwire. Kubera rufite ko atayibwaze kubikubwira ngo atavyiyumvira arashaka kubikubarira. Rero uyimubwira urumva je atayadesida kuze kubibwira wumva twobipfa. Yonshavurira vraiment. Rero ngumiriza ibanga gushika aho nyaje kubikwibwira kuko aripfuza kubikwibwirira. Vraiment mbere umwana mwiza nanje je ntabwo nzobikora ngo ndabivuge. Merci. Kuko no bandabateranije cyane. Ahubwo amasaha aragiye namwemereye yuko aza kuvyuka asanga nahishije yaragiye kuruhuka yararushe cyane. Donc kangena bavyuka nandi ho yombaza neza yanarindi tugenda.
wari wabiteba yakibaye n'ukuri hariya n'ukuri kabisa Ibirangira bikuye mu bicenda tushika. ese rero Ushanga. reka urayironka wari wishatse kurara Arakunyutse byo mubona. Mbega sefure ndakubwira. Je simbona uko ngiye kukugira vraiment. Bene n'ubundi ubona nk'ujya mwana ko muhohoteye. Tutire fasaso yarabujije kuvyara. Simbona igituma wase kumujana kwa muganga. Nagira ndagusubiriremo yuko. Hajye niho hari umugisha wawe. Niho hari umugisha wawe. Saba Imana iguha amahoro. Ubakire nk'abana bawe. Abana bawe. Mfise ubwawe nawo. Sinzi ibintu bitabaye mu bishira. Nagira ndabigusubiremo neza. Mbega ubigira wiyumvira ngo biguce no mu mutwe. Uvyibaze yuko Jean Pierre ashobora kuguheba. Cyangwa akaja hanze kundi ukagaruka gabanuka. Aba moyo bakinkunda bari musazi. Nagira ndakubwire ko tadogere nini iri kuntu ufise kuri Jean Pierre. Ubu haranshisha. Sa iyo ni dogugezeko. Hamwe bakinkunda ko bari musazi. Urambaraje vraiment. Reka. Ingorane zose ndi muri Jean Pierre azinteye. Ubaze Jean Pierre yemera ko tuja kwa muganga. Nitwe twaravyaye nk'abandi. Ubizi gute? Ubibaze ko kuja kwa muganga ariko kishwereka yuko Jean Pierre akavyara canka avyara. Sha ndakubwira uri mugenzi. Nanda guhanura nk'umugenzi. Ndakubwira ukabandanya uvyitwaramo gutyo. Jean Pierre je uhonye nasigaye nashisha. Sa byo kutabyara kwanyu ntawe ubizi ntivyoroshe ariko mugana nawe uri kuvyitwaramo nabi. Ahubwo wengi usanga inzoga na Jean Pierre ateza kuba guha imiti wewe. Nifu? Naniyenze. ntumbwire ko utari mama wa Didi yo Christine ndarengewe Didi burya namurose akivuka. Je nagiye ku bitaro hama numva bariko baravuga ngo hari umukobwa yavyaye ngo ngakiri muto ngo none wabo barahiye ko uwo mwana batamutahana ngo kandi bari baramubwiye ngo ayikureyo ngo aranka. Nanje je nari nikeneye umwana Basha candayegereza ndabaza bukebuke ndabona abavyeyi b'uyu mukobwa ndabigira turaganira Chanda baranyemerera yuko bomu nanje wamenga ni kadivuye mwijuru antuka warurosi ariko rero yo mukobwa ngo avuga yuko adakeneye kumenya umujanye adakeneye kumenya niyo yari uyo mwana nanje kamwe ndasaba ifoto nereka ntware n'ifoto yiwe baragwaye ifoto ya mama barampaye ifoto yiwe ndayigendana aho rero nyina wa Didi jewe duhuye nahora ngerageza ngakwepa ntambone urumva naca nishiramwe kwanzi oro ntazi nkavyusomamwe yuko yo yamenye yaranje ndabonye hariya ngakwepa ngacari atanakuzi ndakwinga inzu nyereke reka ifoto reka ndakwerekesha ndayigendana ngahora shangi yo numbari fotokopi na Didi waruhanga barasa imoto zo ngaha ugwamo rero wihangana nari gutangara uranyica neza uranyica ndakwinginze umbabarira none hajya nyene juste ntajyanca n'imbabura Basha arampamagara ngende gutora amanoti kandi hatoye umunsi ejo gusa nzomubona ari disponible tamba oblige kuva ngaho niruka kuyatora ukuri mbabarira ndakwinginze reka nca n'imbabura basufungura ubunyene ndazikushonje shaka reka n'ubundi agasahagiye ndafungurira ko mwijoro kajene yake none ibyo fungura ndashonje None nk'uwikamambira aho nazirondereye ziri hehe
je ibintu vyo ngabingeza ahantu vrema Wazibutse? Gasupari Gusezeye? Gasupari Eh. ansezero yeye none yo yagiye kuvuza umwana atazi ahamuvutse Kwa muganga niho barinda gutekera vyose. Jene mwe baca ko ngaha nk'umuyaga nanzi ko bagusezeye. so ivyo kuravuga nibiki None ico tumva ni giki? Eh? Amaguru abakundiye bashikiriye iduka. eh Alo Gasupa uri he Wamandusha mu muduga Ewe ariko vrema ukaduga utambariye ukaduga ibintu wagize n'ibiki Gasupa Eh Oya nukuro ya je birambabaje cyane uwo mwana nawazizi iki kugira ngo atuge vrema we none ko aguye mu mpore kandi anagwaye oya ntiwari kudugana umwana oya umwana agwaye nkubazizi iki ko twari twavanye ko tumujana kwa muganga sawa turavugana ushitsi urambarira Sophie ukabuzi ko ari jewe nakuzanye muri urugo ubu nyene uso kugenda kandi uja ni buhaza Marisa bita. Ni bomba. Ni sawa na? Neza. Basha umunsi bigenze gute mutareka? Uyu munsi nta kazi kenshi twagize. Naciye kwa Christine nyine turatera inkuru ndatera. Nayo ubundi mba nashitekera nta kazi kenshi kari kahari. None bite? Ni sawa? Kumenya nta kintu caciye ku meza. Uyu munsi ntimwatetse. Uzo utavyaye ikirori Jerisa? Yagize iki? Ma. Urumva twavuye kwishuri. Dushitse ndambwa ni kuri je numva ndushe ndahwereye. Ngira njyame gatoyi niho navyuka ndateka. Ajambwira ngo nta kibazo ngeze cyane ngo vyose. Nanje ndagyanda mugana waje ndamubaza uri sûr kwanzi ko adakunda kubikora ngo nukuri ngo je ndakwemeye ubwenge bwame ndabikora. Candagana ndagyama na byose nasanze imeze garagara. Mana yanje jewe mwebwiye atabarije nabivyariye. Mbanzi ko mutarabana biwanje. Kuko ibintu sinshobora kumva ivyarivyo. Jerisa we yasaze muri no misi. Nyatare. Danyotewe ma. Genza nchotonyi. Ndakuzanira iki wewe? Nzanira kwa yarikanye. Ikanye gose. Mbema. Ibidaje bere. Kuje biraje ntubimbatse. Urabizi ko ari imwe na Jerisa. Genda murabiyo mwabibitse. Ndamubatse. Mana jewe uno munsi ndabibabwira. Bibasha ndabihirahe. Mugabo tushaka kumera nka Christine. Ndagerageza uburyo bwose. Mana mfasha. Yo ndagusabye yeze. Umfashe bikunda ko ndabivuga. Umfashe ndabivuga. Nakugana soka kuneza. Simba. Sophie, nukuri urambabaje. Nakudeye kugira ngo ushire mu bagabo, unkura mu bagabo. Mu gisagara hose bavuga Jean Pierre ko atari umugabo. Kubera ingene umeze wewe. Ndagusavye rero ugende amahoro. Naho njatsi simva ngaho. Umve ndakubwire Sophie, umve ndakubari. Nakubwiye kuva kare ngutekere utwa ugende uranga. Ubu rero uzagusoka ntacyo twari. Soka rero.
Ahonja. Sohoka ndakubwiye kune. Sohoka. Ndakubwiye sohoka so. Nakubwiye kumpamba nga. Ah, okay. Rimwe sohoka. Kabiri sohoka. Gatatu sohoka so. Wewe batayuko wewe yuko washaka kudenda wewe gusubura. Kendi wanyu. Uzogaruka ngaha mu yinzu. Ari kuzananye nawe bana biruka. Kumenya kurugo turusangi. Turusangiye nawe wewe.